Urugo bwiza bwo mw'Edeni habaye umuhango ukomeye. Turabaramukije twongera kandi turabana ikaze mwebwe mwese mukunda ibiganiro bisobaguza amakuru y'Imana bane namwe. Tugiye kuganira ikiyago mu rugo cyane amategeko agenga ikiyago. Igitabo cya Maraki 3:16 tuganira n'ihame kuko no mu bitabo mw'ijuru abaganira barandikwaye. Turabirabira mu buryo butatu. Ubwa mbere ni he hatemerewe kuganirirwa, icya gatatu ni amategeko agenga kuganira n'inzego zo kuganira. Icya mbere ahatemerewe kuganirira ni mu buriri, ni kuryama hamwe no kubaka nivyo baganira gusa mu buriri, ku meza ni gufungura no kuganira ibyiza nta bindi birenze ibyo. Icya gatatu kuganira ibibazo bikomeye bijanye n'amafaranga mu rugo n'ibindi nivyo kuganira abana bumva abakozi n'abandi muri abantu heza kuganirira. Niyo mpamvu hari amategeko noneho agenga kuganira. Icya mbere zuramenya neza iyo uganiriza araba umuntu mu maso, utari kuraraba computer telefone, iyo ariko arakubwira muhuza amaso nivyo vyiza kugira ngo uraba amarangamutima yiwe. Icya kabiri kirazira kumuciramwo, iyo ariko aravuga aheze nawe umwumvirize neza. Icya gatatu naco erekana ibishika, ego nivyo yo nuko vyagenze zurabikora. Ikindi naco kumva kwawe bikoreshe, zurumviriza kandi witonze. Ikindi naco gikurikira zurabaza ibibazo, umurabe mubaza ibibazo vyiza wateguye nivyo vyiza mu kiganiro. Ikindi naco banditse mu gitabo cyitwa Promere pour la vie, baranze kuri page ya 90. Ongera kandi umuha amasegonda yo kumwumviriza neza kugira ngo utahure ivyo yakubwiye. Noneho turangiza umenye ko hari inzego zo kuganira. Ubwa mbere hari abakora amakosa, inzego za mbere nimbi ariko izanyuma ni nziza. Urwego rwa mbere kuvugana cyane utaragurika ntabwo vyemewe. Icya kabiri kuganira ku vyakozwe gusa, ukambwira ati umugabo akakubaza cyangwa umugore akakubaza ngo ugiye hehe, ngo uvuye ku kazi kwe, abashaka amenye wakoze iki, vyagenze gute, uko abashaka deta ariko kuvuga ukagarukiriza ngaho vyica umutima. Ikindi naco cya gatatu ganira muhana inama. Ikindi cya kane ganira musangira ibishika, yo wabuze niko vyagenze, wahombye ku kazi ukerekana yuko umufitiye igishika. Icya gatanu ganira mugenzi wawe nk'uko uganira n'umugenzi wawe mpampe umukunzi wawe n'ubundi n'umukunzi wawe niwe muzomarana ibihe wamuzanye umukunze, ganira nawe uburyo bwiza. Muri ivyo bitabo twabikuyemwo hariho Vivre communiquer, itinéraire du couple n'ibindi bitabo bitandukanye, niho batubwira yuko abantu basabwa kuganira kandi mukazurangiza muganira. Nivyo vyiza byubaka urugo. Imana ibibashoboze mu izina rya Yesu. Urugo bwiza bwo mw'Edeni habaye umuhango